jewe nari nkimeze nabi hama ndatuma umuntu ngenzanire umukobwa akiri muto twiraranire hanyuma ndamutumye ko twiraranire nyamuntu natumye acanzanira umuntu yonze yacikanye kubera hari mwijoro amunzaniye ego twarararanye arancira amahera nomu ndayaguha kabisa mugabo bukeye ndamwitegereje ni mbega urinde ngo ni jewe ngoma amahera y'iki nawe ubwo najyane buyanka ni bwa wundi ni wewe wafeke amagufa nawe ubwo ni undiya naho si mu mbavu siniyegura. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi ko bari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyuma shikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Turacari muri gwa rugendo rwo kubatembereza aho abakinyi ba Ninde baba canke bakinira ni mu ntara nziza ya Gitega muri commune Giheta muri zone Kabanga muri Korine Gweru niho dusanze umukinyi benshi muzi kwizina rya Bikoroka canke Maso canke amazina menshi atandukanye bivanye na Ninde yigeze gukinamwo ukamukundiramwo akunzwe n'abantu benshi cyane hari abamudusavye tuze tumuzane kuri televiziyo zacu ngo baramukumbuye mu biganiro uyu munsi rero twamushitseko ntivyari vyoroshe kugira tumushikire ariko twamuronse reka namwakire kuri televiziyo zacu za Yaga Tech TV tuza kuyaga vyinshi mutari mu muziko Bikoroka karibu cyane. Murakoze cyane karibu namwe mbere n'umuhezagiro mwinshi cyane uvuye ku Mana iyo mwicu murakoze namwe nagomba ndababatse ico mwanyiyumviriye ko kuko je nitwa Mfayo kurera Eli batazira Bikoroka none mubona tugira tuyage kubiki cyane kubiye icambere cyatumye tubiyumvira ko abakunzi ba televiziyo zacu baragukunda hama ica kabiri hari abantu benshi baba babona mu biganiro nako mu mareresi mukina ariko bakivuza kubabona mu biganiro ingene muyaga bifuze kumenya aho mubaye ukuntu bimeze kuko muri abastare muri abantu bazwi cyane niyo mpamvu rero twaje ngaha kubayagisha kugira tuyage ibi na biriya abantu bashobore kubamenya neza vyimbitse atari bijya vyo kuri televiziyo ego reka cemera aho nyene mu kibano mubayeho gute kuko muri abantu muzwi cyane mu kibano mubayeho gute mubanye gute n'ababanyi bimeze gute? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo twebwe ukuntu tubayeho mu kibano icambere cyo notangura kuvuga twebwe nta muntu n'umwe ashobora kutuburanya mu miryango ya misi yose kuko ukuntu tubayeho nitwigera dushwana n'abantu turi abantu bazi ibintu niyo hari umuntu yo twitwarira aca biheba kuko nta ushobora kudutsinda kuko nta makosa dushobora kugira nta muntu yitwa Bikoroka nta muntu yitwa Kireko ashobora gukora amakosa kugeza aho bomuburanya niyo umuntu yihenze akagira ikosa niwe wenyene atangura ko sinzi nyene bivuga mu kwirotuva niwe wenyene atangura kubaza ati uyu muntu niyamburanya zonsinda agaca agenda bakumvikana bigaca biherera iyo ni kuvuga barabizi yuko muri vyamamare ata muntu yobahangara babatsinde nta muntu hanyuma rero banyakugira Imana twebwe rero mu buzima bwacu bwa misi yose turabantu baguma bahanura abandi turabantu dusanze ahantu hari amatati
turabatatura biciye mu mategeko mbere twisunze ingingo ugaca usanga byose bigenze neza. Ego reka rero dusubire inyuma imbere yuko mutangura igikino ca Ninde kireko yatubwiye ko yatanguye Ninde en 1981 namwe mwayitanguye ryari? Mu gihumbi yavuze yuko 1981. Okay. Nanse ko tuguma tubivuga mu kinefunufu kugira ko si bavyumva. Twebwe bakireko batanguye mu 1981. Nanje kireko burya n'umuryango ukwiye cyane yashatse aranja kara acanja kara mu 1986 nca ndamukurikira ndamwuma inyuma n'ubu nguma ndamwizera cyane. Yaranyeretse inzira yaciyemo nanje ndahapa ndazicamo nguma ndamukurikira gushika n'iyi saha tugenda ku murongo. Kiriya gihe mugitangura iterambere ntiryari bwabe byinshi nkuko bimeze ubuonya. Ndashaka kumenya ni ibihe bintu byabagoye cyane vyakunda kubagora, inzitizi mwahura nazo? Twebwe n'ukuri ntabesha, twebwe hari ibintu byatangura kutugora na cyane cyane tugaca mu nzira nyinshi tukabura ingene turashobora kurondera ibiganiro bishobora guhuza abarundi tukabura ingene tuza kubirahura muga mu nyuma radio na televiziyo by'igihugu byacu byavuye biturondera uburyo turaza turatembera hirya no hino kugeza aho tubona neza, tukagenda hariya tukumva amakuru yo hirya no hino. Ibyo bintu bigaca biduha inguvu zingene tuza turatanga amakuru hirya no hino. Nukuri gushikisa rero iradiyo nkuru y'igihugu turakora, nukuri bakaduha umwanya tugatembera tukarahura ubwenge tukumva yuko abo hirya no hino tuguma tuvugana neza tugahuza. Okay, muri abantu mukunzwe cyane ivyonya ntawo bishidikanya, birazwi yuko mukunzwe. Hari ikintu umaze gukura muri Ninde, ikintu uvuga ati iki kintu ni Ninde yakimpaye? Bon, sinoja kuri birebire. Ikintu jewe nka jewe bikoroka novuga nti narakuye muri ikiganiro ca Ninde. Ubwa mbere hoho jewe narakuye ikintu niyemeza cyane urukundo mu bantu. Wow. Jewe nciye hirya no hino ndiyemeza yose bose ko umenga aho nciye hose turakundana. Nkuko kwiwawe ndumva umenga ndagukunze, ndumva umenga nawe twogendana umwanya uri wose, ndumva umenga ndagukunze. Ico cambere cyo ndumva umenga narose urukundo mu bantu. Nibwo butunzi bwa mbere kandi nibwo butunzi bwanyu. Aho nciye baravuga bati mbere ntibakenyita bikoroka, basigaye bampamagara ngo wewe ngo Ninde ngo hano. Aho nkaca nezerwa cyane. Ikindi kigira kabiri, hariho ibintu byitwa impanuro nakuye mu kiganiro cyitwa Ninde. Nararonse urukundo mu bantu, ndaronka ingene abantu tuguma tuyaga neza, ndaronka ingene umenga abandi nobahanura bimwe byantangere. Nico gituma umenga n'ubu ndanezerewe cyane nyakugira Imana. Ndashaka udukinira agakino kamwe mu dukino wabonye twakunzwe cyane, udukinira agakino kamwe ngaha kuburyo abantu baca bavuga ati bikoroka twamubonye niwe. Agakino no kina ntungu uyu munsi Yezu Kristo ari mu ijuru, reka nze ndagakine hanyuma nimwagaruka. Hari agakino wakinye k'umukobwa wari waraye iwe hama aca gusaba ngo umwishyure amafaranga, nawe urakibuka?
nawe ucuvuga ngo waraye ngo ku magufa ngo ahubwo niwe yokwishura. Nyakuba reka kungora kuko jewe kijya gihe c'était en 1900 combien sinkibuka na gato bo murambabarira hari mu gihe cahise jewe nari nkimeze nabi hama ndatuma umuntu ngenzanire umukobwa akiri muto twiraranire hanyuma ndamutumye ko twiraranire nyamuntu natumye acanzanira umuntu yonze yacikanye kubera hari mwijoro amunzaniye ego twarararanye arancira amahera nomu ndayaguha kabisa mugabo bukeye ndamwitegereje ni mbega urinde ngo nicewe ngo mamahera yiki nahubwo najyane uyana ni bwa wundi ni wewe wafeke amagufa nahubwo ni undi naho si mu mbavu siniyegura nuba ako kantu munini baguma bakanyisha umenga ni deni nabariri none wewe uza kuriha umuntu atana kimwe yakumariye waraye ku magufa ngo naraye ku magufa kwe murambabarira nta mugore banzaniye nasanze ata mugore arimo. Ariko rero je byanteye kwiyumvira ati umuntu yanditse ibi bintu ku buryo mukora akantu nkakajyanya kagakundwa canka akantu nkakajya gakoranye burya bwenge ninda bandikira twebwe nukuri mu bisanzwe twisunze umuguturimo nta uriho numwe atwandikira twebwe nitwe tuja hamwe tugateka umutwe tukaraba ibintu biri hirya no hino tugaca twiyaranja tugaterateranya ivyiyumviro tugaca tubifundikanya ugaca usanga biravuyemo ikiganiro gishobora gukundwa n'igihugu cose. Ujya mugore rero ikintu cyantangaje ni uburyo ujya mugore mwakinye kajya gakino yari yonze ntiyaravyibushe ni kuvuga mwatoye umuntu yarakwiriye nyene muri kijya kibanza twaragiye turamurondera turamushakashaka iyo tumukura hose hirya no hino turateba turamuronka burya rero twaravuye tumaze kumuronka turamuhendahenda mugabo amaze kumva ibyo turiko turagira nawe ntiyagombye kuvyakira neza kuko turiko ntiyagombye kuvyakira neza mugabo yaravyakira turamubwira tuti nawe uri kurarabona nyine biriko biragenda ni kuri yaravuye nawe nyine adushimira cyane ati mumvuze uko ndi ati kuko ati ibi bizomfasha kugira ngo abagira neza nibaza bumve nyene bamvuga baze bace babimfasha. None ko umunsi wari wasumye umukobwa yonze w'amagufa hama bukiye mu gatondo uricyuza uyundi munsi none wongeye gusuma warikebutse usuma ujanye n'ivyifuzo vyawe nukuri maze kubona ko byagenze gutyo jewe naciye ndabiheba sinigeze nsubira gutuma ko naciye ndabivamo ucuza urigumanira madamu wawe gusa ego nujya mbose madamu wawe ntivyamushikiriye ko hari undi mugore umundi mukobwa mwararanye amaze kumva ko nateterewe nawe nyine yaciye avuga ati vayo heba ati genda gukwiye ntagira andi hantu uzosubira kuja. Nkeneye kumenya inyuma ya kajya ka video wararonse abantu benshi baza kukuramutsa bavuga ati ibintu ukora turabikunda abo bantu baraboneka ku bwinshi no baza kubaraba nihenda mpereye kuri mwebwe murabona kujya kuntu mwashimye kuza kundondera iyo nari yego ubu nakoresheje déplacement nyinshi kugira tubonane kandi
amatwi ansumira mwahatwe kumbura mugabo nemeye ndi deplasa ndakoresha déplacement kugira tuvugane na mwebwe nukuri hariho n'abandi baguma baza baturondera bakaturondera mpaka bakaturonka mpaka batubonye nico gituma namwe ndabakengurukiye cyane kubera mwandondeye mukando kandi murabona yuko ntibyakunze cyane gushoka mumbona vuba mugabo urana turuhiye kubonana nego mani bahezagiye namwe bahezagiye reka nenda nakomoza ko ku muhisi twabuze tutanse Adrienne yahoze ari mu mugwi wanyu yanakunzwe cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye nshaka utuyagire ko gatoyi Adrienne mwari mubanye gute murambabarira dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirini nahazwe ubwami bwawe nibukwire kwisi no mu ijuru jewe nibutse Adrienne gucyo mwa muri ko murangora cyane mbere umenga ndamwibutse byongora Adrienne yari muramu wacu yari umukunzi wacu twakunda cyane yari umuvyeyi wacu n'ubu Imana iguma imufise mu biganza vyiwe yari umuvyeyi mwiza cyane Adrienne yari umuvyeyi wo muri ninde w'akarorero yaratureze araduha impanuro aratugirira ibintu bitagira uko umuntu yobivuga Adrienne yico namuvuga ko rero ndaguye ndagarutse murakoze cyane Adrienne nukuri twese yaratubere umuvyeyi w'akarorero kandi aronka uburuhuko budashira Imana nimwakire aronka uburuhuko bw'imyaka idashira amen amen reka tugarukire mu buzima busanzwe mutama uri umutama akunda kuryoherwa cyane ndashaka kumenya hano mu kibano abantu bajya abantu usanga musangira agacupa abantu usanga muhuda kurigara baba bagufata gute jewe ko mbamo numengura umuntu ahantu ari atarungu uri harangwa jewe ntiyemeye cyane nshitse ahantu ku kabare hari n'abifuza kumpa ibyo badafise ugasanga baragombye kugideni ngo uyu muntu yitwa Bikoroka ngo niyo ugenda adasomye akantu ngo muhe uwo muntu rero akampaye sayigini agasanga nta mahera afise jewe ndahava nkikoramo reka ko yari yampaye yari yankunze reka nikoremo jewe ndihe hama nawe niyakunda azoheza nsubize aha rero mu kibano c'iwacu nukuri jewe sinoza kubesha abantu benshi turakundana gose cyane nta numwe dushobora gushwana nta na rimwe hari utureresi twigeze kukubonamwo duca kuri YouTube ubu ntitukikubona byagenze gute kujya kuntu mutambona birashobora gushika nkagwara kujya kuntu mutambona birashobora gushika ugasanga ndasabye uruhusha rwo kugenda kuramukanya hirya no hino ndasabye uruhusha rw'ukwezi mu ndeke mwe namwe musigare murabandanya akazi hama ntingiye muri ibi n'ibi ugatusanga birashitse aho mutoshobora kumbona gusa nk'ubu ubu mumeze neza nk'umuntu yipfuza nko kubakinisha udukino nibisanzwe mwoboneka nko kwifuza kudukinisha udukino ubu ndibaza neza ubu turi ku murongo nabo twaboneka kandi mwese mu Bigitega nta numwe yigeze yumvira ngo agende ngo kubibujumbura mwese mwigumiye hanyene mu Giheta ivyo bintu byabajemwe gute kugira mwese mwigumira hanyene kuko benshi tumenyereye baca bagenda Bujumbura iyo bateye imbere bakimukira Bujumbura ariko mwebwe mwigumiye kwivuko twebwe abakinyi b'ikiganiro ninde turi umuryango wugaye
muri rusange ntidushobora kugira ngo turiko turatandukana ngo tugiye hariya na hariya na hariya. Iyo umuntu asabye ati jewe ngira nigira hariya na hariya, turamubaza tuti none ugiye kurondera iki? Ico kintu ugiye kurondera ni ikihe? Akivuze ntiwoguma ngaha mu muryango gwacu tukazokikuronderera, kandi ugaca usanga ico kintu yashaka arakironsa. Twebwe turi umuryango umwe kandi wugaye, turavukana twese hamwe, nta bintu vyo gutatana. Oya, ntugomba kuvuga ngo cengira nigire muri Kongo ngira ngende hariya, ugiye kurondera yiki? Ntibikunda. Tusha dushima kuguma hamwe. Vyumvikana yuko nubwo ari ikintu mwebwe mutoshobora kumukorera uwo muntu, hari abantu mushobora kwifashisha. Tusha dutaka ababanyi, tugataka abategetsi, ugaca usanga ico kintu n'icabatari umurengera kigakunda. Abategetsi barakunze kubagendera, barakunze kutugendera cyane. Barakunze kutugendera kuko ubu dufashwe mu nda na radio televiziyo nationale y'u Burundi, iradufasha byinshi cyane. Hari umuntu wo hanze yoba amaze nko kwiyumvira ko nk'umuntu yaravye akareresi kawe akumva aragakunze, akaca avuga ati reka ndabe nk'umuntu ncako tuvugane nko kuri telefone na bikoloka canke ngira akantu ndamurungikira. Ivyo bintu vyarigeze gushika? Ivyo byarigeze gushika, mugabo ukuntu twebwe tuba twipanze. Je navuze nti twebwe iwacu turi mu muryango wugaye, umuryango wa kivukanye, yego, umuryango ukwiye, ataguhishanya. Umuntu wo hanje aje ati ndakunze bikoroka, ngomba tugirana akantu tuvugane. Jewe nanje navuze yuko Kireko yatanguye 1981, nanjye nza mu 1986. Uwo muntu yaraje n'ukuri. Cyane mvuga nti reka mbwire Kireko yantanze imyaka ishika ingahe, mbanze demucishe ko tubanze tuvugane. Nico gituma rero twebwe ukuntu tumeze ari nkamwe uje indondera, nanye nyambanza kurondera mukuru wanje, nkarondera no gukurikira nyene, tukabanza tukubyumvikana, hanyuma tugaheza tugakorana mu buryo twafundikanije. Kandi uko kuntu mushira hamwe nibaza ko ari byo bintu byabakomeje bituma kugeza no muri kano kanya mwese mukiri kumwe. Nta muntu ndumva ngo yavuye muri ninde ngo asigaye akora ngo ibindi vyiwe, ntavyo ndigera numva. Oya, nta uriho. Nibaza yuko ubwo n'abandi bantu ayandi magroupe akwiye kubigira kico kintu. Je nibaza mu yandi magroupe yose canke mu yindi migwi yoba ifatanye mu nda nk'uko kwiwacu, twe no kuri simbesha turafatanye. Bari bakwiye kubigira nk'uko twebwe turiko turabigira, kuko twebwe niwo bagomba kudusezera ati ndagiye. Tubanza kumubaza yaroye kugira ngo uyu mugwi wacu ntazagende yangaza handi ngo bakoruku ngo bakoruku. Twebwe vrema noneho twebwe ntibyanaba. Nta muntu yikwiza, umuntu yamakeneye ubufasha nubwo burinde wamukeneye ubufasha. Hari nk'ikintu ubona mu gikino caninde mukeneye muvuga ati umuntu yoba afise uburyo yodufasha, ni nk'ikihe kintu muvuga ati twe iki kintu umuntu akidufashije vyoba vyiza? Twebwe mu mugwi wacu w'ikiganiro ninde, turifuza nk'uwo dufasha kujya radio televiziyo nationale y'u Burundi idufasha mu gihe twogira Imana tukaronka uwundi muntu azana iciyumviro cyo ko twunganira, agafasha radio televiziyo nationale y'u Burundi kugira natwe tube bihangange na gose. Buryo abaca umugani mu Kirundi ngo umwami umwe ngo ntiyuriza, ngo umugabo umwe ntiyuriza umwami umugwa.
Okay. rero uwo kugana radiyo televiziyo akatwunganira nibaza ko vyoba ari vyiza navyo nyene cane mbere ndagusavye ciyumviro tukidushikanire hariya asha ibinya baraza kubiraba bizoshikayo hariho nk'ikintu uba uvuga ati iki kintu tuhora tugikenera gusa kubera dusanzwe dufashwa na RTNB yonyene bikagorana ko tugishikira ariko haje nk'undi muntu akakidufasha vyoba vyiza ni nk'ikihe kintu uba uvuga ati iki kintu haje undi muntu akazara dufasha iki vyoba vyiza mu ntetse urinze ndaciyumviye hanyuma manuze kireko tuze tutera inkuru ndabandi amaze n'ikireko ari abantu bariko razaba ikindi kintu bokunganira kiruta ikindi kuri radio televiziyo bakaba babiri umugore n'umugabo bakaca bagira ucyumvira reka nzogihanuza kireko twumvira okay nitwagaruka nzoca ndakikubaza ico kintu iryo ni deni ndiye murazorinyishuza okay gira ko rero usezera abakunzi bawe bon banyakubaha mwese mwumva twariko turaganira n'aba bantu ndabakengurukiye cyane mwebwe mwaje kugira dutere iyi nkuru turaganira ibitari bike turifujije rero ko nejo mwogaruka kugira iri deni mvuze turiye tuze tugishurane hanyuma mugarutse imana yo mu ijuru ibahezagire cyane nkaba nshimiye cyane n'abazokumviriza ikiganiro twariko turagira baze bagishire ku muzirikanye mbere baze badufashe mu kutwunganira kugira ibyo tutavuganye tuze tubivugane hanyuma murakoze cyane reka nandi ndabashimire cyane reka nshimire nawe umuntu wafashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself.